umuntu naramuka akubabaje ngibi ibintu ukwiriye gukora, ariko ntuzigere ukora iki kintu nk'umunyabwenge, kuko akenshi usanga dukora ibintu duhuza ata bwenge dushizemo, ariko umuntu ntiyakubabaza. Ngibi ibintu ukwiriye kuzakora. Ico mbasaba rero ni gukora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha, nimba wahora warakoze subscribe naho kumva iki kiganiro kiragufashije, genda muri commentaire usigireho iciyumviro, navyo vyodufasha. Rero nk'umuntu umunyabwenge nuramuka uhemukiwe canke umuntu naramuka akubabaje, ntuzakora ibi bintu. Reka ndababwire iyi nkuru gato, inkuru y'inzoka. Wari umunsi umwe inzoka yariko iragendagenda nk'uko bisanzwe yayisanzwe iba, mu kugira gutya yisanga yinjiye ahantu muri atelier. Muri atelier hakoraho umubaji canke umufundi wa wundi aba avuga ati jewe ni wanje, ugasanga ibintu vyose aterera habonye, ari imisumari, inyundo, ibintu vyose aterera habonye, ariko yamara kurangiza akugara akigendera. Rero iyo nzoka iza kwinjira mw'urwo ruganda canke aho hantu uwo mufundi yakorera. Ihageze irikira ca ku bintu, nuko guca ku musumeno canke urukezo imwe bakoresha bakata. Hanyuma wa musumeno ushwaratura ya nzoka ku mubiri. Ya nzoka imaze kumva uyu musumeno ishwaratuye, ica yibaza yuko yatewe, niko kuca yitaza kugira ngo yatake canke kugira ngo igwanye urwo rukezo canke uwo musumeno. Nuko ya nzoka yitaza irasama, igiye gukubita, ahubwo irakomereka kandi iravuga ati noneho uyu mwasi wanje ashaka kunyica. Yongera iritaza, ishiramo inguvu, irakubita kandi yongera irakomereka. Niko kwibwira ati yamara uyu mwasi wanje arakomeye cyane. Urabizi yuko inzoka rimwe na rimwe imaze kubona ibintu bimeze uko irakurembera, ikaca yizingira kw'ico kintu. Nuko ya nzoka ibikora gutyo, ifata umubiri wayo uzingira kuri wa musumeno. Hanyuma uko yafyonda niko umubiri wayo wababara, igakomeza ifyonda, umubiri wayo ukaguma ubabara inakomereka. Nuko ya nzoka yibwira ati yamara uyu mwasi wanje yikomeje cyane, reka nanje ndamwereke ico ndico, reka ndamwereke uwo ndiwo. Nuko ica irafyonda rimwe na rimwe n'inguvu, nuko wa musumeno uca winjira muri ya nzoka, hanyuma iyo nzoka ica irapfa. Iyi nkuru ishatse kuvuga iki rero? Nimba uri umuntu w'umunyabwenge canke nimba uri umuntu ufise ubwenge, aha ndibaza rimwe na rimwe uza watahuye. Rero ikintu kimwe ukwiriye gukora nk'umunyabwenge mu gihe umuntu akubabaje, ntuzigere na rimwe ushaka kumwishuriraho. Umuntu arakubabaje ubwo nyene uci ushaka kumwishura direct. Akenshi hariho ingamba usanga tugwana, ugasanga turiko dutakaza ibintu vyinshi kuruta ibyo twari kungukira mw'urwo rugamba. Imbere yo kurwana urugamba biragusaba kwitaza, biragusaba kwitegura, biragusaba kurutegura neza, kuko iyo watatse utiteguye canke utamenye ico mugiye guhura naco, akenshi usanga uriko urahatakariza vyinshi. Rero nk'umuntu w'umunyabwenge, iki kintu uzucirinde cyane. Umuntu arakubabaje, umuntu akugiriye nabi, ubwo nyene ushaka kumwishura, ivyo bishobora kuvyara ibindi, ugasanga uriko bihomberamwo ibintu vyinshi. Ikintu ca kabiri ukwiriye gukora, buriya umuntu w'umunyabwenge canke umuntu aciye ubwenge ntagwana intambara y'amajambo. Kwa kundi usanga umuntu ariko araterana amajambo n'uwundi, akenshi ni wabona umuntu aterana amajambo n'uwundi, uriya muntu nta bwenge azoba afise canke ntazoba ari mu bantu baciye ubwenge, kubera yuko umunyabwenge ntabwo asohora ijambo mu kanwa kiwe bitari ngombwa. Imba nawe uri umunyabwenge, iki kintu uzocitwararike cyane, ntuze usohore amajambo mu kanwa kawe bitari ngombwa. Ico gituma akenshi bavuga ngo bitwara nk'isazi imbere y'abantu, ngo ariko bagakomora nk'uruyuki. Uzotinye bari abantu ushobora kumutera amajambo kagumahoze. Uriya muntu abaciye ubwenge, bariko aragusoma mu mutwe. Uriya muntu iyo aramutse yatatse, yataka nabi cyane kandi akubita ababaza. Ariko abantu usanga bafise amajambo menshi, abari amajambo tu, nta bikorwa byinshi biba bihari. Rero namba uri umunyabwenge, nawe wirinde kuvugavuga, wirinde guterana amajambo n'umuntu ari we wese, wicecekere umurabu twayikoza, kuko mwari amajambo avuga
niyo majambo ushobora gutsindiramo umwasi wawe. Ikintu ca gatatu nk'umuntu w'umunyabwenge ukwiye gukora umuntu yakubabaje, banza witegereza ati nimba ngiye kumwishura canke nimba ngiye kwishora mu rugamba, jewe ndungukira he, jewe ndunguka iki, canke jewe ninashaka guterana amajambo uyu muntu turangana, uyu muntu turasa. Hari igihe usanga uriko urashwana n'umuntu canke uriko uraterana amajambo n'umuntu mutangana, usanga ahubwo wewe niwe uriko uritesha agaciro. Niko hakundi ushobora gusanga nk'ubu ndaguha akarorero, iyo umuntu ahuye n'umusazi hama umusazi agatangura kugutuka, hanyuma nawe ugaca ushaka kumwishura. Iyo abantu baje kuraba canke abantu babaciyeko baravuga bati uriya muntu n'umusazi, ati gutatukana n'umusazi. Niko ab'isi rero bameze. Nimba uri umuntu w'umunyabwenge, banza urabe umuntu ugiye gutukana nawe canke umuntu mugiye kuja mu izo ngamba yuko akomeye neza mu mutwe canke atari umusazi, kubera yuko utukana n'umusazi ugahinduka umusazi. Rero umuntu w'umunyabwenge aba azi neza yuko buri rugamba yishoyemo atari ngombwa arutsinde, kandi abazi neza yuko buri rugamba rufise ibitambo vyago, urugamba ufise ibimazi vyago. Ntuzoje kwishurana n'umuntu ngo arakugiriye nabi nawe uca ushaka kumugira nabi, wibaze yuko wewe ataco uzohatakariza. Raba ibintu ugiye gutakaza imbere yuko ushaka kwishurana n'uwo muntu. Yarakubabaje nawe ushaka kumubabaza, ushobora gusanga yakubabaje mu buryo bumwe canke ubundi, ariko wewe ugaca ushaka kumubabaza cane, ugaca usanga ivyo wari wipfuza ntibiciyemo kandi utakarijemo n'ibindi byinshi ugasigara wicuza. Rero umuntu w'umunyabwenge amanza akicara akiga. Rero si buri rugamba rwose barukeneye kurugwana, hariho ingamba ziba zikeneye yuko wihorera ukigendera, byaba ngombwa uwo muntu ukamubisa kubera yuko uba wabonye yuko bitari ngombwa ko mwishura. Ute umuntu atakugaburira, umuntu ataho muhuriye ashobora kubabaza cyangwa ashobora kugutuka, nta kazi aguha, nta mafaranga aguha, nta kintu na kimwe, ariko ugasanga kubera gusa akubwiye nabi canke kubera gusa ashatse ko mushwana uciye uja hejuru, uciye ushwana. Nk'umunyabwenge ivyo bintu ntavyakora, kubera yuko abazi yuko ati n'ubundi niko nta kazi, ingufu z'ubusa. Hasi nari nkwiye kuba nta kaza ingufu. Uri ingufu zawe uzozite mu kurondera amafaranga, ingufu zawe uzozite kw'abo bantu bose ubona yuko bafite ico bakumariye mu buzima bwawe, apana kuzita ku bantu ataco bakumariye. Mwakoze kumviriza ikiganiro. Nimba ico kigufashije dusigire commentaire.